novuga ubu hariho aya ma réseaux sociaux adusamaza rimwe na rimwe mwahagiye mu bintu byinshi twoshobora gukanaliza la curiosité de nos étudiants tukababwira ingene bazikoresha nka YouTube n'ayandi hariho ama réseaux sociaux ahambaye ari mu bintu byinshi ku buryo rero twebwe dusaba abarimu bacu yuko imbere yo kuvuga amateori mumbabarire kuri iryo jambo ry'ifaransa bo banza bakerekana neza iki donc tuvuga no munsi bafise intumbero yo kwiga kijya na kiriya bakaca babanza bakagenda bakaraba bagize ubushakashatsi hanyuma bakaca berekana video canke documentaire canke filme gutyo ku buryo abanyeshuri babibamwo imbere nuko babigisha mu majambo yego none mwotubwira rino shure ryanyu ko ari rishasha mwoba hari ayandi makaminuza mwoba mufitaniye partenariat ego cyane urumva twebwe uretse ko dufitaniye imigenderanire n'amakaminuza yo ngaha mu Burundi kubera murazi ko nababwiye yuko nagiye kwiga muri Canada kandi ngakorayo turafitaniye imigenderanire n'ama université yo muri Canada hanyuma nkibaza rero yuko abanyeshuri bacu kuko nivyo dukunda mu masezerano turiko turahana nuko abanyeshuri bacu bashobora kugira ama stage hariya kandi nabo baranabisaba cyane bashimitse yuko abanyeshuri biwabo boza kugira ama stage ino kuko ibintu by'ubushakashatsi bobo ni ibintu biteye imbere kandi bakunda gukora bakagira rero bati twebwe abanyeshuri bacu baze muri ico gihugu aho ubushakashatsi kumurebo utaratera imbere kandi tubafashe guteza imbere ubwo bushakashatsi. Gira amahoro niteka abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Ndabahaye ikaze mu kiyago kidasanzwe tugomba tugirane nuno mutumire wacu w'iteka yashimye kudutera iteka, aradukundira, aratwemerera kwinjira muri bino bigo muriko murabona n'ahantu hameze neza cyane, ahantu hashajije. Ngira mugerageje kubona ano ma image ariko arabaca imbere, mwo kwiyumvira ati hano hantu ni hehe, mbega hakorerwa ibiki. Reka rero tudatevye uyu mutumire wacu ari imbere tumwakire. Kaze mutumire wacu kuri nombonesha kore yacu Axia Vibes TV. Mwodukundira mukidondora abariko barakurikirana ino mbonesha kore yacu. Murakoze kandi kutugendera. Jewe ndi umwigisha wa kaminuza. Izina ryanje ni Nkuzimana Gerard. Hanyuma ubuzima nta kindi ndakora atari ubwarimu. Yego cyane. Nta ndakora. Yego. Nkaba rero ndi mu bantu hakuri kaminuza nshasha. Hano ni kuri kaminuza nshasha. Ego kaminuza nshasha yuguruye imiryango, ndetse uno munsi twakiriye abanyeshuri ubwa mbere umunsi kuri tariki ya 20 y'ukwezi kwa Nzero. Twakiriye abanyeshuri turavugana turaganira kugene kaminuza yubatse mu bijanye n'imbono zayo. Byo kumbure ndaza kubishikako. Yego cyane. Kwari kubabwira rero yuko iyi kaminuza ari nshasha. Nuko rero ndumwigisha wa kaminuza. Yego. Ntabaciriyemwo ino kaminuza ni nshasha yoba yitwa gute? Iyi kaminuza yitwa rumba bifite amazina abiri, hari izina ryo mu Congereza yitwa Future Africa University. Canke mu rurimi rw'Ifaransa ikitwa Université Future Afrique. Alors Future Afrique dukunda kubifata nkuko ryo bari ijambo rimwe kuko kuri iyi kaminuza kirafise siguro ikomeye cyane kuko iyi kaminuza igamije kuraba ingene Afrika
ishobora gutera imbere, ishobora ifatiye mu ndero, ishobora kwiteza imbere itazeyinze. Eko muvuze muti ino ni universite nshasha, uno musi mwatanguye kwakira abanyeshuri mubabwira ingene ino universite yubatse. Ni universite ije isanga hari n'ayandi makaminuza asanzwe ahari. None mwebwe akabijya muzanye nakahe mugereranyije n'ingene ayandi makaminuza asanzwe atunganije? Murakoze kuri ico kibazo kuko n'abatwemerera batwemereye kugura ikaminuza ico kibazo barakitubaza. None mwe muzanye iki gishasha? Ico rero twe tuzanye ndetse sinakimwe tuzanye ibintu byinshi bishasha. Nuko twe tuzokwigisha mu bundi buhinga, mu bundi buryo. Sinde ko muri ngene no bivuga mu Kirundi, mugabo twebwe tuzokoresha ikintu bita la classe renversée ou la pédagogie inversée. No kuvuga ko twebwe tuzokwigisha abanyeshuri bacu kuko gusoma ngaha kiriko kiraba ikibazo. Twebwe rero dutegerezwa gukundisha abanyeshuri bacu gusoma ibitabo. Ku buryo rero umwarimu wese azoba afise ico no kwita umutwaro uguha abanyeshuri biwe ivyo baza gusomera muhira. No kuvuga rero ni nkuko ishuri ribera muhira, amadevoir nkuko bayita akaza kubera ku ishuri, kuko ku ishuri baca baza guhura bakavugana n'umwarimu n'abandi banyeshuri ivyo basomye muri ivyo bitabo, hanyuma bakaganira kugeza aho rero umwigisha agera igihe agatanga intumbero nyamukuru yico bategeza gufatira ko kuri ivyo basomye. Ikindi tuzoshimikira ko novuga ko ari gishasha kuri twebwe nuko kandi kumbure gishasha muri aya makaminuza yacu nuko twebwe abanyeshuri bacu ntizorindire ko bagira ama stage hajya bahejeje. Mu bisanzwe ngaha barakurindiriza ugaheza uwa mbere, uwa kabiri, ugaheza uwa gatatu, bakacabwira rero ati genda muri stage. Twebwe rero hari ikintu twita mu Gifaransa ndashize hagati ya twamugina bita les micro stage. Ni udustage duto tuzotuma abanyeshuri baza barasohoka kenshi kugira ngo barabe ingene amashira hamwe yubatse, ingene akora. Ivyo rero bizotuma abanyeshuri bamenya ingene koko ibintu bikora, bongere bahure cyane nabo bakoresha banamenyane. Kandi mu mpera z'amashuri yabo bazoba bamaze kuronka ico no kwita mu Gifaransa une certaine expérience y'akazi. Ku buryo rero ivyo twebwe tuzobwira hariho amashirahamwe atari makeya turiko turagira ama partenariat, ku buryo rero abanyeshuri mu gusohoka bazokwama basohokera muri ayo mashirahamwe, hanyuma bakaba rero bashobora kwiga neza batigira mu kirere. Yego me ivyo bita amateori n'ivyo mugabo birahambaye ko umuntu amenya ingene ibintu bikoreshwa, ingene bikogwa. Hanyuma ikindi nuko uretse gusohoka tuzokoresha cyane ico no kwita les illustrations, la pédagogie par illustration. No kuvuga ubu hariho aya réseaux sociaux adusamaza rimwe na rimwe mugahagera mu bintu byinshi twoshobora gukanaliza la curiosité de nos étudiants, tukababwira ingene bazikoresha nka YouTube n'ayandi. Hariho ama réseaux sociaux ahambaye mu bintu byinshi, ku buryo rero twebwe dusaba abarimu bacu yuko imbere yo kuvuga amateori mu mbabarire kuri iryo jambo ry'Ifaransa bobanza bakerekana neza iki donc tuvuga no munsi bafise intumbero yo kwiga kijya na kiriya, bakaca babanza bakagenda bakaraba bagize ubushakashatsi, hanyuma bakaca berekana video canke documentaire canke filme gutyo
ku buryo abanyeshuri babibamwo imbere nuko babigisha mu majambo yego nuko ivyo rero vyotuma abanyeshuri batahura kurusha bakaja kuvuga ivyo amajambo ari uko bafise urufatiro kubiriko birakorwa nuko rero twe dushaka ko bigenda no bamenyeshe yuko ivyo abashakashatsi barabifitiye ubuhamya yuko kuvuga amajambo uri kurigisha nuko ufatira ku kintu bahejeje kubona uzotahura kurusha ubundi surya yumvise amajambo hanyuma kazoza kumbure mu nyuma kuza kumwereka ibintu ngene bimeze utahura cyane n'urya afise urufatiro yabonye ibintu yavyiboneye ari hinguriro bakabona ingene bakora ibintu ico cyose akacibonera aratahura kurusha kandi arashobora no kubaza ibibazo abanyeshuri bacu nibamenyesha yuko ubabaza ibibazo bike cyane sinzi gituma none mwotubwira rino shure ryanyu ko ari rishasha mwoba hari ayandi makaminuza mwoba mufitaniye partenariat ego cyane urumva twebwe uretse ko dufitaniye imigenderanire n'amakaminuza yo ngaha mu Burundi kubera nagiye kwiga muri Canada kandi ngakorayo turafitaniye imigenderanire n'ama université yo muri Canada hanyuma nkibaza rero yuko abanyeshuri bacu kuko nivyo dukunda mu masezerano turiko turahana nuko abanyeshuri bacu bashobora kugira ama stage hariya kandi nabo baranabisaba cyane bashimitse yuko abanyeshuri biwabo boza kugira ama stage ino kuko ibintu by'ubushakashatsi bobo ni ibintu biteye imbere kandi bakunda gukora bakagira rero bati twebwe abanyeshuri bacu baze muri ico gihugu aho ubushakashatsi kumure butaratera imbere kandi tubafashe guteza imbere ubwo bushakashatsi rero ayo ma convention arahari n'ico gihugu ndetse n'ibindi kuko hari ikindi no kongera ko mu mpaya kakanya nuko hariho certificat bita TOEFL nabawiye ko twe tuzokwigisha icongereza turafite imigenderanire n'ishira hamwe ry'abongereza rizotuma iyi kaminuza hako umunyeshuri murazi ko iyo amashira hamwe hirya no hino ariko atanga umuzi agira ati icongereza uracumva urakizi kugira ngo werekane rero ko ukizi utegeza gutanga iyo certificate iyo certificate rero twe tuzoba ubundi uburenganzira kugira uyitange ubuhabwa nabo mu Bwongereza rero twebwe tuzoba dufite uburenganzira twahawe n'iryo shira hamwe ryo mu Bwongereza kugira dushobora gutanga iyo certificate murakoze cyane ego muravuze icyo no kwita akabirya nk'imvugo igezweho mwe muzanye kandi ndumva ko ari ibintu bitunganijwe neza none murafise ibikoresho bikwiye bizobafasha kugira ngo mushire mu ngiro mushikane iryo hangiro ryanyu cyane gose kuko twebwe washaka nuko navuze bike muri bishasha dutegekanya kuzozana hariho ko mu mbajije ibikoresho ari ikintu twita mu Faransa l'intégration des technologies dans l'enseignement twe rero dushaka yuko izi technologies zihari tuzinjiza mu nyigisho za kaminuza rero ivyo nayiko ndavuga yuko abanyeshuri bashobora kuraba video bashobora kuraba filme ndetse turafise ama écran bashobora kubirabirako ndetse umunyeshuri niyo ashaka kuraba wenyine arafise akumba ashobora kujamo wenyine agafata ma casque ou les écouteurs agashiramo kugira ntaderanje abandi ibindi bikoresho ni ibitabo muri bibliothèque turafise ayo ma documentaire ndiko ndababwira dufise menshi cyane ngaha afatiye ku bintu byinshi twarayarondeye hirya no hino turayegeranya ikintu rero cyose umuntu ashaka acagenda muri iyo videothèque tuyita videothèque akagenda akaraba ikijanye n'ico yifuza kumenya urumva ibikoresho birahari agashiramo hanyuma agafata umwanya akabiraba
nuko rero hari ikindi twebwe tuzonashimikira ko muri bishasha ni ubushakashatsi. Twifuza yuko abanyeshuri bacu kuva mu mwaka wa mbere baba initié à la recherche scientifique. Ntibazorindire ngo reka mbanze ndindire ngo stage igere canke ama memoire agere, mugabo yame ashobora kugira une recherche. Alors turafise rero ingene twateguye ibintu tuzobereka ingene bandika ama article publia tubashobora kurungika hatari hake kugira ngo bashobore kuba publier. Ivyo rero turazi ko ari ibintu tuzoshika ko la recherche, kuko twaba tuvuga no mu ntangamarara y'izi programme z'université Future Africa University, twaba tuvuga yuko kaminuza yacu iri orientée recherche scientifique, innovation et création. Turanafise ndetse ahantu en stand umunyeshuri yiyumvira ikintu ciza canke akagishira mu ngiro. Alors si il arrivait à créer donc canke ikintu yashoboye kubumba, niba ari kibumbano canke ari ni technologie nshasha yumviriye, turafise rero ahantu bazobishira donc ivyo twita ama innovation. Hanyuma rero ubundi munsi abanyeshuri bandi bakaza bakaraba ivyo bari umunyeshuri yakoze canke abanyeshuri bakoze, kandi se abanyeshuri gusa n'abarimu tubasaba yuko bokora gutyo. Hanyuma rero ubundi munsi tukabahamagara mu nama ya bose dans une sorte d'assemblée canke dans une conférence, bakavuga rero ivyo bashitse ko, ingene bashitse kuri ubwo bushakashatsi, ingene bashitse kuri ivyo bintu bashoboye gutunganya. Nuko ivyo rero biri mu nteguro twagize kandi tutegereza gushira mu ngiro. Ikindi nuko nayigeze kubabwira mu ntango yuko abanyeshuri bategereza gusoma. Twere dusaba yuko abarimu mu gutangura baduha ikintu bita plan de cours global. Ntitwifuza yuko urabona hariho ibikunze gukoreshwa yuko avuga ngo mu chapitre ya mbere ya kabiri ya gatatu bikaba biraheze. Twe rero niba uvuga chapitre utegereza kubwira umunyeshuri iyo azoja kubisoma, kuko twe dukeneye yuko imbere yuko ikigo gitangura umunyeshuri aba yamaze kugira iciyumviro, yasomye bihagije kuri ico kigo. Nuko murakoze cyane. Ngaha mufise ibisata bingahe mwifuza kuzokwakiramwo abanyeshuri? Nkuko turi mu ntango turafise ibisata bigera kuri bitatu, mugabo bifise kumbura ico no kwita amashami. Turafise igisata ca mbere kijanye n'indimi, faculté des lettres, des arts, des sciences sociales. Ico twahereye kuno mwaka no kwigisha icongereza. Icongereza rero tucita icongereza appliqué, no kuvuga si ukuvuga gusa, no kuvuga ko hageze mu rudandazwa, hageze muri ibi vy'imigenderanire n'ibihugu umenya ico congereza ukoresha, hageze mu gutungane umenya ico congereza ukoresha, hageze kwa muganga umenya ico congereza. Alors nico gituma tuyita un département d'études anglaises appliquées. Cyane cyane d'ailleurs mu mbabarire cyane iri appliqué aux affaires. Ico ni kimwe. Ica kabiri ni igisata kijanye no gutuma amakuru, sciences de l'information et de la communication. Ico rero kirafise ya mashami nayo ndavuga. Hariho ico twita communication, médias et technologie numérique. Ico rero kirahambaye cyane kuko kirimwo bwa buhinga bwa none, kumenya ingene bukoreshwa, kumenya cyane aho bukoreshwa, kuko bazokwiga amarogisiel atari make. Niba ushaka kugira publicité
umenye kuyikorera kandi uhejeje ishuri umenye kuzokwibeshaho. Niba hariho abandi bazoba bazi kugira amasite web, amenye yuko ico gishobora kumutunga. Ubundi niba azokwandika mu majono amenye kugira l'édition. Ivyo zose birashobora kubatunga. Alors ubwo n'umurorero mugabo hari ibintu byinshi, ivyigwa byinshi bifise intumbero y'ukuzana abanyeshuri mu bintu bikorwa, so kubimenya gusa ku mutwe ngo naravyize mugabo mu mpera z'ayo mashuri ikibazo tuzokubaza uzi gukora iki, urashobora kwitunga. Ndakunda kubaza ico kibazo kuko nabwiye ko ndumwigisha. Ego abanyeshuri bakambwira ngo nukuri ngo haraho niyumvira ko nize ngo akabura na kimwe kandi ngabura na kimwe ngo mugabo urazi ko twize amakuru menshi. Twebwe rero ivyo nivyo dukeneye yuko vyohagarara. Umunyeshuri akagira ati iki ndakizi. Nacyo gituma ndetse abanyeshuri bacu mu ntango turanababaza ikintu bakunda, ico twokwita mu Gifaransa les talents, ico bifuza kuzomenya, ico bifuza kuzoba. Hanyuma rero buke tukazoza turamuzana kuko tuzosaba kandi twaramaze kubikora abigisha kugira ngo babakurikirane. Nuko rero hakaba rero kindi gisata nariko mvuga ishami, hariho irindi shami muri yo faculté de l'information de la communication, twita mu Gifaransa musubire mu mbabarire communication des organisations et marketing. Ivyo rero bituma umunyeshuri azomenya ingene amashirahamwe atunganije, ingene abantu bavugana mu mashirahamwe. Musanzwe muzi yuko yishirahamwe ritavugana neza, abakozi batavugana neza, iyo communication imeze nabi mwishirahamwe, ishirahamwe irashobora no kugara. Ivyo rero kumbure abantu ntibarabimenya kandi buke ko turafise amakuru yitwa audit communicationnel. Nakujya bagira ama audit muri mu ma finance, twe turodita la communication. Umuntu akakubaza ati bon bimeze gute? Ugutwara muravugana, iyo hari inama abantu bafata ijambo gutyo kuko urazi hariho rimwe na rimwe bakubuza gufata ijambo cyangwa barifata ukavuga kumbure bitaryohera umutware bagira bakuzibitsa. Ivyo mugabo byama bifise ingaruka mbi, yuko kumbura umukozi ikindi gihe arihorera mugabo hari ibintu biko birapfa kugezaho ishirahamwe rishobora no kugara. Nuko rero hanyuma ikindi gisata ca nyuma citwa Institut des organisations appliquées. Turacita Institut de management appliqué. Harimo option ya management des organisations, no kuvuga kumenya gutunganya ibijanye n'amashirahamwe. Abanyeshuri rero bazokwiga ico gisata n'abanyeshuri batagize amahirwe yo gutora exeta. Nibo rero bazoja muri iyo institut kandi turamaze kwandika batari bake. Nuko nivyo bisata dufise. Nagomba ndababaze abo mu tegekanya kwakira none mucishura ko kuko nagomba numve yuko muzokwakira bashoboye gutora exeta gusa, turumva yuko nabandi mwashoboye kubibuka. None muri ivyo bisata byose ubyigwa bizotangwa mu rurimi urwaye? Muri ivyo bisata twe tugira tuti kuko ndetse nababwiye yuko no musari ho tuguruye ejo aho bukera cyo kuwa kabiri, ikigwa ca mbere kizotangwa ni ikigwa c'icongereza. Ico congereza rero ca mbere ni nkaganuke duhaye abanyeshuri, nta nivyo tuzobarihisha kugira ngo tubashire ku rugero rw'abandi kumbure. Niba hariho bamwe ico congereza batoba baracize neza, bahabonera kanya
kukuja ku rugero rw'abandi. Ico rero cibanze giheze bace bindira mu bindi vyigwa by'icongereza. Hari ibyo bita grammaire, hari ibyo bita ibizo kuvuga, hari ibyo kwandika, hari ibyo kumviriza icyo congereza. Ibyo zose bazovyiga, nivyo tuzoherako, hanyuma bige ndetse muri Gifaransa, bige n'igiswahili, kuko bwa mbere bama bahera ku vyigwa bashobora no kwigira hamwe. Rero twebwe kubera tuzoba twahereye kuri ico congereza, twibaza ko kumbure mu congereza badafise urugero ruhagije, nk'umwarimu yoza avuga ati jewe ngira nigishe mu congereza, azoba afise uburenganzira bwo kwiga mu congereza, kwigisha mu congereza. Hanyuma mugabo kandi no mu Gifaransa tuzokwigisha. Namambwira abantu kumbure bagiye kumenya icongereza bakakimenya bakakinonosora, mugabo bakimenye aruko bari bazi Gifaransa, nabanababwira nti nimuze muhebe Gifaransa, naco hariho umunsi kizobafasha kikabashikana kumbure urya avuga icongereza conyene adashobora gushika. Alors twebwe rero tuviza turiko dufite intumbero yuko kaminuza yacu yoba bilingue. Hanyuma ikindi ni uko twebwe dufise igisata c'icongereza nari nababwiye nyezina. Aho rero urumva nta byo kuvuga ngo Ifaransa ni icongereza, abo rero bazokwiga mu congereza gusa. Ego kuva kumbure ayo ivyigwa by'igifaransa bazokwiga koko n'igiswahili, mugabo bobo bafise uburenganzira n'umutwaro wo kwiga mu congereza gusa. Murakoze cyane. None mbere yuko dusozera kino kiganiro cacu, nagomba ndabibaritse mugereranyije n'ingene ayandi mashure, ayandi makaminuza yigenga asanzwe afasha abayitura bakeneye kwiga mu bijanye n'uburyo, mwebwe mubona hari akantu ko korosha gusumba ugereranyije n'ingene ayandi makaminuza yoba arihisha? Reka nkoreshe iyo mvugo kuko ni kaminuza yigenga, uko biri kose barariha amahera y'ishuri, kumbure sinzi n'utundi tuntu. Koko barariha amahera y'ishuri, mugabo nabamenyeshe ko bariha amahera bahaye, sinovuga ko ari make, amahera make ni ku muntu. Yego byose. Mugabo nta nivyo nonyegeza kuko turabivugira habona. Uwiyandikisha atanga 35,000 vy'amarundi. Hanyuma ku mwaka dutangisha 465 vy'amarundi, kandi mu gisata cyari cyo cyose, igisata cyari cyo cyose ari n'ijya institut cyangwa ama faculté byose nico kimwe. Hanyuma kandi hariho barafise n'uburenganzira bwo kuyariha mu mice bakariha gatatu, mu mezi atatu akariha gatatu, canke ayafise akayariha ari murumva ntitwomubuza, canke akayariha inshuro zibiri. Aho bose no kugira ngo tuborohereze. Ikindi naco kandi murakoze kumbaza ico kibazo, nabawiye ko ndumwigisha, narigeze no kurongora kaminuza muri iki gihugu. Hari ibibazo bahora badutura batubwira bati umunyeshuri akaza yabandika ikete avuga ati jewe ndahevye kubera ko ntafise amafaranga y'ukuriha. Ico kibazo rero twaragitoreye inyishu kuko tumaze kugira amasezerano n'aya amashirahamwe y'amabanke canke ama microfinance, ku buryo ashobora guha amafaranga abavyeyi bakazoza barayariha buke buke, baba abana babo bagashobora kwiga. Umuvyeyi wari we wese akaba afise uburenganzira bwo kwaka muri iyo microfinance academic. Bazovugana ingene bazomurihisha. Bazovugana ingene bazomurihisha. Bamaze kubona ko bizoborohera kumurihisha, ni itegeko ntibashobora kumwima kuko amasezerano yacu niko avuga. Ego. Ikindi kihari nigeze kumbaza ikibazo c'ibikoresho, nuko
ayo mabanki nyine cyangwa ama microfinance ashobora gutanga ingurane ku banyeshuri kugira bagure yama ordinateur za mashini nyabwonko nkuko mu Kirundi bakunze kubivuga kugira umunyeshuri atangure azi kwandikisha imashini. Ubu ni ikintu gikomeye cyane, utazi kuyandikisha bavuga yuko no kwiga tize. Hanyuma ikindi n'amatelefone rero birimwo mu byo tuzobasabira amadeni, kuko burya nababwiye ko telefone izi twita Android zitwita les téléphones intelligents ubu aho uri hose urashobora kuzikoresha, mugabo urumva nuko tuzi ko twebwe tuzobankadira kugira bamenye cyane cyane ivyo bazoza kuronderamo. Naco gituma rero twibaza ko umunyeshuri ari muri kaminuza ategerezwa gutunga iyo telefone kuko irafasha cyane. Nuko rero ntabwo babuhari kuri abo banyeshuri, ari uko ufise uburyo aho ni sawa. Ari ufise uburyo bubaye naho nyene ni byiza, kuko hari ukuntu twategekanije kubasabira ingurane. Ego mu gusozera mwamye muvuga yuko muri abigisha kuva na kera, ariko kazi atana kandi kazi murajamwo turetse rino shure ino kaminuza yuguruye ibikorwa byayo kuri uno munsi, musanzwe mukorera hehe? Maze gukorera henshi. Jewe ubwarimu nabutanguye mu mashuri makuru nkiri Umuyabaga, ngiheza kaminuza y'u Burundi ndagenda ndigisha imyaka nk'itatu. Hanyuma munyuma barampamagara muri kaminuza y'u Burundi ndahigisha imyaka igera kuri 6 ndi mu assistant. Hanyuma rero mu nyuma ndaronka amahirwe yo kuja kubandanya ivyigwa muri Canada. Muri Canada ndiga kuva kuri master hanyuma doctorat mu gisata ca communication. Hanyuma ndagira amahirwe yuko bamfata je narigishijeyo imyaka ishika nka 8.5 canke ndetse 9. Ku buryo rero mu nyuma nca mfata umugambi wo gutaha mu gihugu c'amavukiro. Hanyuma cyo gihe nari nzi yuko nshikira muri kaminuza y'u Burundi, mugabo mbona biratevye. Université Lumière iba yambonye. Turakorana kandi n'uno munsi turakorana. Kandi iyo université tubanye neza, kuko no kuyitwara naritwaye imyaka ishikine kuva muri 2011 kugeza 2015. Nuko rero murumva ko atakandi kazi nakoze atarakubwarimu. Eko iyi kaminuza yanyu rero abo yipfuza neza na neza iri hehe neza na neza mubagereranyije? Ubwa mbere nuvuga ko turi mu Gihosha Gikungu. Hari abazi Gihosha, abandi bagakunda kuvuga Gikungu. Ariko hariho ingene dushobora kuhagenekereza neza dufatiye kuri paroisse Monsiyo do Gikungu. Turi nko ku metero 300 uvuye kuri iyo paroisse, mugabo ugana mu buraruko. Turafise ibicapa amapancarte niko novuga ari ku mabarabara agenda arakwereka imetero usigaje kugira ngo ushike kuri iyo kaminuza. Uvuye rero kuri Monsiyo tutera uja mu buraruko, ugeze kuri izo metero 300 ukacona ikindi capa kica kikubwira kiti burya washitse gusa tambuka metero 50. Hakaba rero ibarabara rihanyuka kuri iryo ni barabara pave, hakaba irindi barabara rihanyuka ko wigiye imbere ucubona kandi ico kigo imiryango y'amayuguru. Tuzaca tubakira.
abantu bazokumva yuko boza kudutera iteka bakiga muri Future Africa University. Murakoze cyane mu gusozera kino kiganiro, sinzi ko hatakajambo mufise muvugira muti akasinosozera ntagashikirije. Icyo noshikiriza nuko urumva twebwe tujejwe ugwaruka, hanyuma nakagohe kumbure no kubita ugwaruka, kuko haraho umenga ugwaruka kandi siniko ndabacira urubanza, umenga baradebukiwe, umenga ntibabona iyo bariko baraja. Naco gituma rero burya ico batazi uno munsi nuko turi mu higanwa mw'isi yose. Umunyeshuri rero azokwiga nabi, yego marashobora kuronka iyo mpamya y'ubushobozi yiwe, mugabo niyiga nabi muri iryo higanwa akaba ari mu banyuma data yo diploma akayironka, mugabo akayironka nabi. Uyo rero ubuzima bwiwe buzoba ubuzima bubayabaye, kuko no munsi urabona nta kintu kicinyegeje. Uravye nk'abantu bakora ubuzi, ugiye kuraba abaje gukora amatelefone muri leta zunze ubumwe za Amerika, babakura hehe? Babakura mu Buhindi, bakura muri Philippines, babakura muri Maroc, babakura muri Algerie, babakura i Congo, babakura muri Kenya, babakuraho hose. Babonye ko hariho umuntu yize neza kandi azi icyo akora. Naco gituma rero muri iryo higanwa umunyeshuri wari wese ategerezwa kumenya yuko ategerezwa gufata ikibanza ciwe. Hanyuma rero uburorero ni bwinshi murabizi, uno munsi nk'abantu biga, niko karorero nkunda gutanga, iri shuri rihambaye, ndetse ugiye kuraba ingene amashuri akurikirana uno munsi, barakunda kwerekana kaminuza yabaye ya mbere mw'isi ku mwaka. Ubu rero hariho iyo bita muri Etats-Unis Massachusetts Institute of Technology, ubu niyo iri hejuru. Hanyuma rero uravye abanyeshuri babo ico babatuma, bakubwira bati wewe kugira ngo uze wibesheho, bobo ndetse baja kure bakubwira ati kugira uze utunge, iryo jambo ntibatinya kurivuga, utegerezwa kuzokwemvanta, donc uzotora ikintu ata muntu numwe aragitora. Ico kintu rero ni wagitora nico kizokubeshaho. Kandi ibiharuro biravyerekana yuko ku mwaka abanyeshuri badepoza ama brevet ashika 300 ku mwaka y'ivyo batoye bemvance, tuvuge gutyo kumbure. Hanyuma rero akazobaho gutyo, hanyuma hariho n'abaza kurondera hirya no hino, nariko ndabivuga, ugasanga bakuye umuntu mu Faransa, bamukuye mu Busuwise, bamukuye hari hose, mugabo ntibatora uwo ari we wese. Nico rero norangiriza ko nkavuga nti ugwaruka bw'ubu rumenye yuko turi mu higanwa, kandi uwo ari we wese ategereza gufata ikibanza ciwe kandi ciza kugira ngo aze yibesheho neza. Murakoze cyane. Akaba ari no ngaha rero duciye dusozerera kino kiganiro cacu. Ndabibutse kubandanya mu babanywanyi binombonesha kure yacu, mubandanye mufyonda hahandi kuri sabone canke subscribe. Iki kiganiro mugerageze kugisangiza abandi, gishike henshi hashoboka, ivyiza dukesha ino kaminuza ntibize biducike. Mutumire mwosubira mu kidondora bariko baradukurikira. Ego nari Gerard Mpuzimana, umwigisha muri kaminuza. Ni mu barongozi bi kaminuza shasha yitwa Future Africa University, canke mu Gifaransa Université Future Afrique. Murakoze cyane. Nanje ni Edmond Kwizera kubwa Axia Vibes TV. Ndabipfurize kubandanya muroranirwa, mubandanye mukuza iteka aho muri hose. Bye bye.